Wari umugoroba w'ivyishimo, wari umugoroba w'amafoto, wari umugoroba wo kwiyumvira no kwirabira isangemwo nawe live. Isangemwo nawe ku majwi nka MC, Money Hunter Studio ku masanamu meza hafi aho. Kuri uno musi wa 26 Kigarama 2024 twagiranye ibihe vyiza na famiye Ntiranyibagira Jean Bosco. Turi Makombi Buhayira muri komine yagutse ya Bukinanyana y'intara ya Bujumbura kuri rino genekerezo rya 26 Kigarama 2024 twese turi kumwe hano twahagiraniye ibihe vyiza na famiye Ntiranyibagira Jean Bosco. Yari isabukuru y'imyaka 51 kuri Ciza Antoinette umufasha wa Bosco Ntiranyibagira, ikaba na yubire y'imyaka 105 5 kuri Mpayije Peresa. Ubu nawe akaba ari nawe mama wa Bosco, akaba nayo inabukwe wa Ciza Antoinette. Mu munezero ntangere ndetse utanagereranywa, umuryango wakoranye, inshuti, ababanyi n'abagenzi mu rugo kwa Mutama Ntiranyibagira Jean Bosco nkuko biboneka ku masanamu meza yahafatiwe muri no sabukuru na yubire, aho rubanza rwari rwiza, aho rubanza rwose rwari rwitiriwe izina rya yubire. Murabona ko vyose vyari bimeze neza. Uno mutamakazi wo mukurambere Perese yafatiwe k'amafoto menshi cane, haba ku ruhande rw'abana biwe, abuzukuru, abuzukuruza ndetse n'ico niki, koko Perese asanzwe afise ico niki bane. Uno mutamakazi naje gusanga akunzwe cane kuko n'ababanyi ndabira n'ababanyi nabo biwe kuko babanye neza, baraje kumwifotoza ko bafatira hamwe amafoto y'urwibutso. Ku ntahe n'amajambo nakomeza kwakira bambwira ko uno mutamakazi ari mu batamakazi b'abakurambere, ari mu bakurambere bo mu karere. Ndahari ndavyibonera n'ayanje maso, abatumire n'abasangwa duhari twese dutegereje ibigiye kuba. Twabanje kwakirwa duhabwa ikaze mu rugo kwa Mutama Bosco. Erega tagutinda abakozi b'Imana baba bahawe umwanya, baba baratubwiye ku vyo Bibiliya yigisha, ngaho muri uwo mwanya turafashwa. Bidatevye ibirori nyezina vy'isabukuru igiriya 51 ya Ciza Antoinette vyaciye bitangura. Vyatanguye bitangujwe n'ugwaruka, noneho gwari gwateguye gato nziza cane y'isabukuru ya Ciza Antoinette nk'uko uriko urayibona. Bino birori nyezina vyatangujwe no gukatiye gato nk'uko uriko urabibona. Vyari biryoshe, wari umunezero udasanzwe, aho no mu papa no mu mama noneho baje no gutangura gutamikana, bagira ko noneho bereka umuco n'umugenzo n'abandi ko urukundo iyo ruhari noneho rukora vyinshi kandi vyiza. Bakomeje kwereka bari aho bose ko niyo umuntu aba ariko arasaza urukundo rwo rudasaza. Bababwira nubwo twahoze dukundana na n'ubu nibwo tugikundana, babera akarorera abana urunganwe n'ababanyi. Erega na nyokuru nawe yahavuye agira ko nawe nyina natamika abana biwe, agira ko yerekana umuco n'umugenzo ko uko yabatamika noneho bose bagikwiye bakiri mu rugo iwe, naho bagiye kurongorwa abandi bakaja kurongora, noneho ko ubwo yabakunda ataho gwaroye. Uko ibirori n'ibikorwa vyakomeza bija mbere, ni nako ibikorwa vyo kwakira abantu vyakomeza bitera imbere. Vyari vyifashuka ari nako n'ibirori vyo gufungurira abantu muri rusangi vyavuye bikomeza gutera imbere navyo. Noneho amafoto yaha na hariya akomeza kugenda arafatwa, amafoto meza nk'uko uriko urayabona. Muri ivyo birori nyezina nyene Bosco aserukiwe n'umushinga ntahe yasangije ijambo abantu bari aho bose ry'urubanza. Nyuma y'iryo jambo Bosco nawe yahavuye agira ko arishimangira nk'umusaza twemera. Bosco nk'uko mubona nawe yagiriye ko afatirana ayo mahigwe, agira ko atanga n'impano zitandukanye ku bantu na cane baba hafi ya nyokuru. Vy'umwihariko ku bantu bariko baraba nyokuru Perese mama wiwe hafi muri bino bihe bitorosha ari mu zabukuru. Muri uwo mwanya vy'umwihariko harashimiwe cane niyo kuri Liziane, ngo uwo murabe ku masanamu. Liziane ariko aramwenyura noneho kwibahasha nziza cane. Sivyo gusa, n'abavukanye ba Bosco nabo barahaye impano mama wabo ariwe Perese, bagira ko batanga n'iyindi impano kuri muramukazi wabo Ciza Antoinette.
baramuhaye impano nabo nka muramukazi wabo, bamubwira ati iyi mpano ni impano yawe y'isabukuru ya 51, ariko kandi bamuha n'iyindi mpano. Bamuhaye ino mpano kubwo kwitanga, agatanga na buri kimwe ku muryango, na cane cane mu kwitaho mama wabo Peresi. Babikoze uko mu kumushimira kuko bobo bose baramaze kuja kurongorwa, hasigara Bosco nka musaza wabo mu rugo, nawe amaze kurongora. Uno muramukazi wabo yitayeho mama wabo cane, amubera umwana nk'uko nabo bari abana. Bashimiye Ciza Antoinette kubwo gutanga n'indero nziza ku bana biwe, nabo bagakunda bakunde nakuru wabo. Bosco mubo bavukana nawe bose, abakobwa 5, ni wari umuhungu ari umwe, bivuze ngo bose bavukana ari 6. Abo bakobwa 5 bose nabo baramaze kuja kurongorwa. Isangemwo hagati muri ibi birori Mutama Bosco yarashimiye cane komite y'ugwaruka gwiyumviriye gutegura ibi birori, agira akashimira vy'umwihariko Uwimana Arienne nk'uko bibona, umukunzi w'umuhungu wiwe mukuru, kuko ari mu bashoboye kuzana no gushimangira igitekerezo c'isabukuru, nyuma hongegwa ko igitekerezo ca Yubire. Isangemwo Arienne kandi nawe ari kumwe n'umukunzi wiwe Roriye. Kuri uno mugoroba twese tuhibereye tubibona n'ayacu maso, batanze agashimwe, batanze impano ku muvyeyi wabo Ciza Antoinette. Bamuhaye impano ku bw'isabukuru yiwigire ya 51. Isangemwo erega ntivyahereye aho, kuko impano zatanzwe kuri uno munsi zari impano nyinshi kandi z'agaciro. Ibaze ko na groupe y'ugwaruka, umuryango n'abagenzi baroriye na Arienne nabo bari kumwe, kandi nk'uko bibona baratanze impano kuri muvyeyi Antoinette. Nk'ugwaruka gwagiye hamwe rukiyumvira iyo sabukuru yiwe ko gwoyizamo, noneho rukayitera iteka, bagatera iteka n'umuvyeyi, nabo baratanze impano kubw'iyo sabukuru igiri ya 51. Isangemwo kuri uno mugoroba haratanzwe impano, haragenda haratangwa n'izindi mpano. Eka mbere Mutama Bosco yahavuye anagaruka atanga impano kuri bamazina yiwe, ndavuga mugenzi we Bosco na mugenzi we Bosco. Kandi Mutama Bosco yaratanze kandi n'izindi mpano ku bakobwa bavukana na madame wiwe. Isangemwo byari ibyishimo ntangere, ari nako Mane Hunter Studio kandi yagira ko ifata amasanamu yahana hariya, amasanamu meza y'ugwibutso. Isangemwo nta mwiza yabuze inenge. Ibi ndabivuze kuko twese tugira abatuvuga neza n'abatuvuga nabi, ariko vyose utitaye ku vyabana bariya batuvuga, bidufasha kwikomereza ubu buzima. Ibaze ko benshi mu batuzengurutse baturabira ku vyatugoye, batigera barabirana cane cane ku vyo twoba twarakoze bigacamo, ku vyo twoba twarakoze bigakunda. Muryango mwiza famille Bosco, jewe nabonye muri mu muryango n'ikibano kibakunda. Kanatsinda nta caburije ko tumara umwanya n'amasaha yose twishimye turi mu rugo rwanyu. Ibaze ko mbere nabo vyakundiye, mwabahaye ikaze burinda buca bakiri mu rugo rwanyu. Bwarinze buca bacigina Yubire n'isabukuru nziza. Umunezero n'ivyishimo twagiriye mu rugo rwanyu ni ntangere kandi ni ntasubirizwa. Bantu banje ndababwira ukuri, nuko nimutorosha ubuzima kandi bwabwo busanzwe bugoye, muzisanga mwataye imitwe. Inyene muzisanga mwataye imitwe kubwo kutabibona kumwe nabo mwari muzi ko mubibona kimwe, ariko kandi bo mugasanga bagiye kwigurira umunezero hahandi uzimbutse mwebwe muzi ko uzimvye. Umunezero ni ntasubirizwa kandi ni ntagereranwa, bibahake nk'ibi vyariko biraba hano muri ino misi yacu. Kuri uno munsi naravuze ndaruha ndasarara, ariko kandi vyari vyiza kuko vyari ngombwa ngo ntangaze no munezero n'ivyishimo vyariko birabera hano. Nuko rero kubw'iyo mvo novuga vyinshi vyahabereye sinobimara, ariko kandi vyari vyiza gusa. Vy'umwihariko reka tugende dushimira abagiye batandukanye bari hano mwa kino kibanza. Isangemwo nawe turashimiye famille Ntiranyibagira Jean Bosco n'abandi batari bake ugiye kumva no kwibonera kuri ano mafoto, bari bashoboye gutera iteka iyo sabukuru na Yubire. Isangemwo turashimira cane Harerimana Azila, Sabiyaremye Reda, Niyimbonera Modeste, Mbonimpa Jeannette, aba bose n'abakobwa bavukana na Ntiranyibagira Jean Bosco, kandi bose iki gihe niho bari. Wongeye ko Maria ariko we yari yafatiriwe ntiyashoboye kuboneka kuri uno munsi. Isangemwo turashimira kandi Kabashinze Asnat, Kubwimana Diane, aba nabo bakaba ari abavukanyi ba Ciza Antoinette. Aha nyene dushimire na Claude aka Mourinho, dushimire kandi Ntakabanyura Amos,
turashimira Claude, Darius, Fanuel, dushimire kandi Nyankanzija, ari nako dushimira Bosco na Bosco wundi isangemwo. Dushimire kandi n'aba kuba barahabaye iki gihe nk'Imugura Zenobe hamwe na Iradukunda Patience, nta kiyinanira Zambius na Mbabazi Deborah. Dushimire kandi na Deborah wundi, aba bose nk'uko uriko urabibona kuri ino foto bitwa ba Deborah, aba basangiye izina rya Deborah. Dushimire kandi G yacu n'ibitanga Bienvenue, ari nako tugenda dushimira na Nirera Solange. Hafi aho dushimire Nduwimana Jean de Dieu, na tuyishimire Shadrach aka Swaga Boy, dushimire Egide, Jean-Marie aka Gaël na Frera. By'umwihariko dushimire Khalier, Mutima na Arienne. Mugisha Hosmen, nawe turagushimira kuba warahabaye. Niyo kuri Lisiane, nawe turagushimira cyane. Temson, nawe nuko. Irumva, Niyera, Ena, nawe turagushimira cyane kuba wari uhari. Hari n'abandi benshi cyane nari gukomeza nkavuga, ariko kandi mwihangane. Abakunzi buno muryango nabonye muri benshi cyane. Muri benshi cyane kandi atafoto yakorewe muri Money Hunter Studio nta cabaye, nkuko atayisangemo nawe atamateka. Isangemwo. By'umwihariko cyane hance ngira ko nshimira Money Hunter Studio kuba yabanye nacu nkayisangemwo nawe muri bino birori byari byateguwe. Ari nako nipfurije ibihe byiza bitangurira umwaka wa 2025 abadukurikirana mwese, none abakunda isangemwo nawe by'umwihariko mukomeze kwisangamwo, uzutubera umwaka w'amata n'ubuki, uzutubera umwaka wo gukora no gushika kuri zimwe muzo twita indoto, none hizari indoto zicika kuri. Isangemwo namwe. Nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.